Nanone ndasubiye kubaramutsa abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza na makuru agezweho ariko haravugwa cane ari buze kugaruka mu bisata bitandukanye yavuzwe mu binyamakuru n'ayandi twavanye mu masoko yacu. Dore ingingo nkuru ano makuru yacu ari buze gushimikirako. Muri ano makuru turaza kubabwira ko i Bujumbura hari abanywanyi 15 ba CNL bapfunzwe bazira kurwana n'imbonerakure. Turaza kubabwira ukuntu iryo bara ryaguye. Mu ntara ya Kayanza sentare nkuru yaciriye ibihano bikomeye abantu 3 bari bagiye kudandaza ubutare mu gihugu c'u Rwanda. Muri ano makuru turaza kubibabwira. Turaza kubabwira kandi ku bategetsi bakuwe mu mabanga. Muri ano makuru turaza kubaha idonido, ariko nanone turaza kubabwira kubirabana n'ikiziga c'umwigeme catowe mu ruzi. Turaza kubabwira ico kiziga catowe ni cande. Muri ano makuru muraza kubikurikira mu buryo bw'idonido twabiteguye. Reka iyo nkuru nyene ari nayo dutangurirako. Umwigeme w'imyaka 25 aba ku mutumba Camumandu ni muri komine Rutegama y'intara ya Muramvya ari mu minwe y'inyamiramabi kuva kuri uyu wa 5 z'ukwezi kwa 3 2023 inyuma yuko ataye umwana wiwe afise ukwezi mu ruzi Kaniga kuri uyu mutumba nyene. Amaze guhagarikwa yasiguye ko uwo mwana yamutaye kuko ubu bamuvyaranye atamwemera. Abajejwe intwaro kuri uyo mutumba baratera ivyatsi iyo nyifato, bagahanura abavyeyi kudata ishavu ku mwana mu gihe bafise ingorane. Ikiziga c'uwo mwana gushika n'uyu munsi bararondeye barabura. Mu yandi makuru hariho ubwicanyi bubera mu ngo bwabaye nk'ikiza ni muri Ntega. Abakenyezi 4 barishwe n'abagabo babo mu kiringo c'amezi 2 gusa. Muri komine Ntega yo mu ntara ya Kirundo abakenyezi 5 barishwe n'abagabo babo mu kiringo c'umwaka umwe. Muri abo 4 bakaba bishwe mu mezi 2 gusa. Kuva muri Kigarama 2022 gushika muri Nzero 2023 abanyantega na cane cane abakenyezi bakaba batekewe n'ubwoba, bakavuga ko ubwo bwicanyi bakorerwa bwabaye nk'ikiza, ariko kandi bakanegura ko ubutungane budahana hisunzwe amategeko abica abandi. Musitanteri wa komine Ntega Pierre Karaveri Mbanzabugabo aremeza ayo makuru y'abakenyezi 5 bishwe na bane n'abagabo babo ku mitumba ya Gatwe, Mwendo, Ntega na Monge. Akavuga ko imvo zituma haba ubwo bwicanyi mu ngo bituruka ku kuba abagore n'abagabo baba babanye nabi bivuye ku basambanyi bukorwa n'umwe mu bubakanye, gusesagura itunga ry'umuryango, akaboregwe, ukwagirizanya uburozi, uguharika, ubutungane budahana bikwiye abagirizwa ubwicanyi n'ibindi. Kuri ico kibazo c'ubutungane yo musitanteri wo ku Ntega amenyesha ko abantu 39 bafashwe n'icaha co kwica mu myaka yahera barekuwe. Mbere baza barigamba ku bandi ngo bo bica bagaca basubira kurya umuceri wa gusa mu gasho kandi bazorekurwa. Agasaba ko abica abandi bohabwa igihano co gupfungwa ubuzima bwabo bwose nk'uko bitegekanywa n'igitabo mpanavyaha. Jean Baptiste Kwizera n'umuhanuzi wa Buramatari wa Kirundo hajejwe ivy'imibano asigura ko abo barekuwe ku Ntega bishe abandi kwabaye guca mu ryahumye ubutungane, barekuwe muri bamwe bahabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu Grâce Presidentielle. Mwomenya ko mu ntumbero yo kuraba ko ubwo bugizi bwa nabi bubera mu ngo butuzwa, abashejwe intwaro muri komine Ntega baragize rusansuma rw'ingo zibanye nabi, aho izirenga 500 zemeza ko hari ivyo abubakanye badahuriza ko. Izo ngo rero ngo zikaba ziriko zirarondegwa amashirahamwe azoziha inyigisho zijanye n'imibano myiza kugira mu ngo hasubire harangwe agahimbare.
Mu yandi makuru hariko haragarukwako cane ni inkuru irabana na musitanteri yahagaritswe mu mabanga ni muri Muhuta. Muri Muhuta umusitanteri yahagaritswe mu mabanga makuru ava muri komine Muhuta akanemezwa n'abajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge. Avuga ko umusitanteri wa komine Muhuta yo mu ntara ya Rumonge yahagaritswe mu mabanga yo kurongora iyo komine. Domitire Ntuzwenimana yoba yafashwe amajwi kuri telefone ariko ahamagara umuyobozi wa rimwe mu mashure yo muri komine arongoye yamusaba kumusinyira ko yatoye ibikoresho acquise de reception vyo kubaka ishure gutyo binyuruzwe. Uwo musitanteri agira kane hagaritswe mu mabanga inyuma y'uwa Rumonge, Buyengero, Bugarama bahagaritswe mu mabanga bongera barapfungwa. Imbere yo gupfungurwa nabo nyene bagirizwa inyuruzwa ry'ibikoresho vyo kubaka no gusanura amashure vyatanzwe n'umukuru w'igihugu Perezida de la République du Burundi. Domitira akuwe yari umwe mu basitanteri b'abakenyezi bari barongoye abiri mu makomine y'intara ya Rumonge. Mu bindi biriko biravugwa nk'uko twari twabibabwiye mu gutangura ano makuru, tubabwire ko hari ibirabana n'imbonerakure zashamiranye n'abanywanyi b'umugambwe CNL. Ko gushamirana rero muti koba kwavuye kuki? Kanavyo tubibaheko umuco tubahe ido nido. Nkuko amakuru twamaze kumenya abivuga, hari abanywanyi b'umugambwe CNL bashamiranye bagatana mu mitwe n'imbonerakure, aho abo banywanyi 15 ba CNL bapfunzwe bazira kurwana n'imbonerakure. Abanywanyi 15 b'umugambwe wa mbere ukomeye mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi CNL barahagaritswe kuwa Mungu no kuwa mbere bazira kurwana n'imbonerakure. Umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD ku musozi wa Kibuye ni muri komine ya Isare mu ntara ya Bujumbura, uburengero bw'u Burundi. Abegereye basaba ko barekugwa. Abo banywanyi ba CNL bari batunganije inama ku mutumba wabo kugira bavugane ibijanye n'ubuzima bw'umugambwe wabo. Hafi isaha 10 z'umuhingamo kuwa Mungu niho imbonerakure zaca ziza kubabuza kugira iyo nama. Imbonerakure zaraje zica zishaka kubuza inama, zemeza ko idakurikije amategeko. Baciye barwana nk'uko bivugwa n'umuntu wo ku musozi Kibuye yari ngaho yavyiboneye. Uwo muntu nyene havuga ko abanywanyi 15 ba CNL baciye bahagarikwa ubwo nyene, 8 bahagaritswe kuwa Mungu, abandi 7 bahagaritswe bukeye. Imiryango yabo banywanyi bahagaritswe ivuga ko itazi aho bapfungiwe mu gasho, mugabo amakuru amwe avuga ko bapfungiwe mu biro bikuru vy'igendereza. Aho abahegereye bakaba basaba abarongoye bakaba basaba ko barekugwa atagisabwe. Tubajije abarongoye komine Isare ntibashimye kugira ico bavuze. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Agathon Sarongoye, CNL yari yamirije kutihanganirana gushingiye ku vya politike vyibonekeza mu Burundi. Mu ntara ya Kayanza, sentare nkuru yaciriye ibihano bikomeye abantu 3 bari bagiye kudandaza ubutare mu Rwanda. Sentare nkuru yo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu mu rubanza rw'ikibiriraho kuri uyu wa kabiri rujanye n'urudandazwa rw'ubutare rw'inzahabu n'utubuye tw'utubuyenge. Abantu 3 bariko barakurikiranwa bagirijwe gukora urudandazwa rutarekuwe n'amategeko. Baciriwe umunyororo ushika ku myaka 10 n'ihadabu irenga ku miliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi. Igihano cahawe bazirukanya Kazimire Nkurunziza Dieudonné na Nesto Kurakure. Abo babiri ba mbere bafashwe mu mpera z'indwi iheze bafise ibiro 1,500 vy'ubutare tw'utubuyenge bari batwaye mu gihugu c'u Rwanda nk'uko bivugwa n'ababa ikabarore mu ntara ya Kayanza. Baciriwe igihano c'umunyororo w'imyaka 7
kandi bakazotegerezwa kuriha ihadabu ringana n'imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi. Umugabo agira gatatu ni umudandaza yafashwe kuri uyu wa mbere Kamaramagambo, ni muri komine y'Ibutihinda mu ntara ya Muyinga, ni mu buraruko bushira ubuseruko. Yarafise ibiro birenga amajana vy'ubutare tw'utubuyenge bita wolframite, amagarama arenga 100 y'ubutare bw'inzahabu n'ibindi bisigazwa bikugwa mu nzahabu. Yaciriwe umunyororo w'imyaka 10 hamwe n'imiliyoni 20 z'ihadabu. Amahera azorihwa nabo bagitwiza icaha. Amahera azorihwa nabo bagirizwa icaha azoshirwa ku makonti ya leta. Imodoka yarakoreshejwe n'abo bagabo babiri bikabarore nayo nyene izofatwa nk'iyiri mu matungo ya leta. Ngaha dusozereye amakuru twari twabateguriye banywanyi bacu, yaragezweho yavugwa cane, ariko nanone nk'uko mubizi munota ku yundi tuba turiko turabashikiriza ibivugwa bitandukanye. Wewe urafyonda kuri subscribe ko dushize ko inkuru ikagushikira mu bambere. Ibihe vyiza akaba ari byo ndabipfurije mwese. Mukanya turaza kugaruka ku zindi nkuru zivugwa irya nino.